Amafaranga y'amarundi arenga miliyoni 33 niyo mfashanyo yashikirijwe buramatari w'intara ya Cibitoke mu gushigikira ibikorwa bene gihugu biyo ntara barimwo vyo guheraheza ishure ry'igorofa rigeretswe kabiri rizokwigwamwo abanyeshure bagendana ubumuga bwo kutumva no kutavuga riri ku mutumba wa Karurama komine Rugombo intara ya Cibitoke. Hari kuri wa 18 Ruhuma umwaka wa 2023. Ayo mafaranga yatanzwe n'umuryango wa Bene Samurarwa. Urongoye uyo muryango yamenyesheje ko iyo mfashanyo yavuye mu maboko yabo. Twebwe turi ko dukora uku dushigikiza ibikorwa gusa, ibikorwa bitagira isaku, bitagira amajambo. Twe turakora kandi uburyo dukoresha kugira dushigikire ibikorwa vya leta buva mu buryo bw'amaboko yacu. Icyacivugo ca leta ngo umufuko wose uronka amafaranga, twebwe turonka amafaranga arenga 10,000 kuko muzehe yatubwiye bitonde 10,000. Twe turarenza 10,000, ayarenga akoresha tuyakoresha ibikorwa. Ayarenga 10,000 yose tuyazana mu nyubako nk'izi. Twe turarenga 10,000, ayarenze ko tuyazana mu bikorwa yose kugira ngo dushikitse leta mvuye, leta nkotsi, ibikorwa bitari mu majambo. Twagendanye rero akabahasha kari ngaha, sinzi ko baba dusaba kubera ko kuko umuvyeyi w'intara n'umupolisi yendamuzi baba dusaba umugenduzi mukuru azamufashe kwakira kubera igiseke kiramuvuna. Ni igiseke kinini cyane ku buryo ashakiriye wenyine yogingorane yovunike. Umuvyeyi w'intara twari twitwaje igiseke kirimo imifuko y'isima 1,191. Urumviye imifuko y'isima 1,191. Wowe yikorera wewe nikamyo ntazebesho ifite agaciro k'imiliyoni 33 amajana 948 n'amajana 8. Amashimeshi rero kuri ico giseke gikuburutse. Aya mafaranga tuzanye yajava mwabana gihugu mwenegihugu bari ngaha, Bene Samurarwa bari ngaha bakora ku mbuga na bumenyi n'aya masosiyete yose adoshigiki. Buramatari w'intara ya Cibitoke Kareme Bizoza akaba akenguruka iyo mfashanyo. Kubera umunezero Dawidi umukozi w'Imana niwe yabuze ingene avuga Imana ati uriya. Nanjye mpavuga ati Bene Samurarwa mushimirwe cyane. Amen. Ngiye gushima cyane shimira uyu mugwi wa Bene Samurarwa wo witavye akamo nkuko babivuze bakumva ko natugati nyamara nimuze mushigikire iki gikorwa cyari no shure. Murabona yuko igihe muzogaruka hano musanga abanyeshuri baraha mugatangira kuvugana nabo mu ndimi mwe mutamenyereye, muzavuga ati mbe ibi nibiki, tuzovuga ati abandi babandi bafasha kuba kano shuri. Imana rero irahezagire cyane. Umuyobozi mukuru w'igipolisi General Major de Police Frederico Mudomo yari muri ico gikorwa atera intege uwo mugwi agasaba mbere n'abandi gukura amaboko mu mpuzu mu kwitabira kamo ka leta leta nkozi ko kwijukira ibikorwa rusange vyo mushinge w'iterambere. Twaje rero ngaha muri komine tuzanywe n'ijambo ryiza, ijambo rya politike nziza ya leta y'u Burundi, politike yo guhimiriza abenegihugu ngo tuje ku kivi. Aha mpagaze ngaha hariho abandi barongoye ibindi bisata bikomeye by'igihugu bari mu zindi ntara zose z'igihugu. Hari abari mu Cankuzo, hari abari Makamba, hari abari Ngozi, hari abari Muyinga, hari abari Bururi. Eka intara yose y'igihugu irafise umuntu yagiyeyo kugira ngo uhimirize abenegihugu bakunda ibikorwa. Naje rero naje ngaha muri intumbero. Politike nziza ya leta yo guhamagarira abenegihugu ngo baje ku kivi ishingiye
ku bintu novuga bitatu. Bwa mbere na mbere nuko abenegihugu bose boshira ku mutima yuko ibikorwa rusangi canke ibikorwa by'iterambere ari byabo bose. Ni ukuvuga tugashyira ubumwe hagati twese abenegihugu bose. Ibikorwa rusange, ibikorwa by'iterambere rusange si iby'umugambwe kanaka, ni iby'imigambwe yose iri muri kino gihugu, iri muri ino komine, iri muri ino ntara. Ni iby'abantu bose, mbere n'abanyamahanga abo hakurya y'iwacu baba ngaha, nabo nyene bategeza kuza mu bikorwa rusange kuko nabo nyene birabaraba. Si ibikorwa rusange rero by'umugambwe, ni ibikorwa rusange by'abenegihugu bose atanumwe akuyeho. Iryo shure ryubatswe inyuma yaho umwe mu bagendana ubumuga bwo kutabona asabiye ko nabo bokoroherezwa. Iruhande y'iyo mfashanyo baragendeye kandi irerero ry'imfuvyi riri muri komine Buganda. Babahaye imfungwa zitandukanye zifise agaciro k'amafaranga agera ku miliyoni w'amarundi.